abafise ubwo buryo bafume barondera imigambi mishasha n'abajene babishoboye bazana ivyo bintu biyumvira abo badafise uburyo kuko ibya bindi bya banke twadoje kuvuga bataronka facilement hariho abajene bafite imigambi myinshi myiza babuze umuntu azana uburyo bashobora gukorana nibaza yuko tworonka abantu 5-10 bavyumva co kima urondera imigambi iri mu bajene byo shobora kuzana bavuga ati impact nini ku gihugu n'imigambi myiza mishasha shobora kuvuka yego bakunzi mukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure n'isamirizi agaseke ndabaramukije nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cuno musi niteka kubana namwe rero mu kiganiro cuno musi tukaba tugiye kuyaga ni gute abarundi boshigikira ugwaruka ruriko ruraterera miterambere ry'igihugu ndetse n'ugwaruka ruriko ruradana imigambi yo guteza imbere amahinguriro tukaba tugiye kuyaga rero na Fabrice Muhoza yashinze ishira hamwe ndetse ihinguriro rihingura ibiyo ku buhinga buhanitse kaze mu kiganiro batega birungura ubwenge ndageze yambo murakoze ku mikaze ego imbere yuko twinjira mu idonido ry'ikiganiro mbega Fabrice ninde Fabrice n'umurundi umurundi navuga ati ndi serugo mere kubindanga ndi serugo mfise umugore umwe n'abana 3 ivyo nibindanga nk'umuntu ariko mu byo nkora navyo navuga ati ndi umu ingénieur mu bwubatsi afise ishira hamwe navuga ati entreprise yiwe navuga ati ndi entrepreneur byo kubaka nkaba ndabimazemo imyaka irenga 15 bishika kuri 15 nkaba ubunye ishira izina navuga ati portal niyo entreprise yanje irubaka ikaba iri mu gisata cyo sinavuga ko nkora ibiyo ndahingura ibiyo yego nk'abatko batwumviriza batazi ihinguriro portal twavuga ko ari ihinguriro ryatanguye ryari rifise ihangiro ya burya biragoye kuvuga aho umuntu yatanguriye umuntu arabe ibyo biri mu mpapuro ariko navuga ati cyane cyane ntera intege abantu bakiri bato batangura kugira ivyiyumviro byatanguye kera ndibuka nkiva no kwishure akazi ka mbere nakoze nashaka gushika ko aho nzogira entreprise yiwanje hari mu 2010 ariko siho ryavukiye ababyumva kavuga ati gutangura ishira hamwe cyangwa gutangura ihinguriro bitangura mu mutwe muri planification ico nico navuga ati nshimikira ko ku bantu bakiri bato bamwe bafite ivyiyumviro bagire igicapo kimwe bita vision ico bashaka gushika ku vision rero iza nk'igicapo kitaboneka neza ariko uko ugenda uragera imbere niho gishikako portal yabaye créé navuga ati yanditswe muri 2014 ndatangura 2015 amara nk'ukora mu nyuma ndabona ko hari ibintu ntaramenya ndaronka kandi kazi ndabaza ndabihagarika hanyuma mu kugaruka ndavuga ati entreprise de construction ni nyinshi ncanagenda ndafata undi mwanya kwiga kugira nshobore gushika kuri navuga ati specialisation yanje umva rero ahanini nshira imbere kuja muri planification kuja mu kwiyumvira ya vision no kugenda avuga ati intambwe ngenda ndatera kugira ndayishike ko nizihe kugira ngo ndazikuramo imwe kuri
intambuko imwe mu kuyindi. kumbure mushobora kuba mwari mufise n'imigambi yindi itandukanye kubera ko mwahisemo gushinga ihinguriro rihingura ibiyo. Novuga ati ibintu byo gukora ni byinshi cyane cyane mu Burundi. Ndi mu bwubatsi jewe ndakora n'abarchitect, ndazi ibyo hora bacapa, ndazi n'ibyo twubaka kubera tutabifise, ugasanga inyubako twayihinduye. Rero icyo nashatse gushika ko kuri ibi ni kuvuga ati kwa kundi umurya capa inzu kuva yitanguye, kuva yiyumvira ni igiki nokora kugira abone inyishu ngaha nyene, kuko ntawe utazi ko grillage yonona icyo bita mu abafundi bavuga ati façade y'inzu irashobora kononekara kubera amagrillage tuba twongeye ko atari muri plan za mbere. Rero nico hanini nashize imbere gushaka kuzana iyo mpinduka ku buryo n'umuntu avuga ati ndakeneye icyo kintu ariko nta buryo bwo kuja hanze fise, twe tubyerekane ko ngaha bishoboka. Mbega nk'ugwaruka rwari rufise imigambi nago rushaka gutanguza murahanura ko gotangurira kuki? Nivuga ati umwe wese arafise ikimuhamagara muri we canke ibyo yize. Jewe niba nakoze ibi nuko ndi muri iyo domaine nyene kandi nkabona iyo nzitizi hari gushika ubu, nkiyumvira nja muri iyo nzira. Nivuga ati umwe wese narabe ahari icyo ashoboye, hama tugende turungurana, turungereza umwimbu hamwe maze dushike kwihangiro bifatika ku gihugu. Birashika ugasanga hariho ugwaruka rufise amafaranga ariko ugasanga ntibashaka gukora imigambi kubera bibaza ko itotera imbere, kumbura bibaza ko bohomba. Mbega nk'abo mwabwira iki? Mwebwe ntibyashitse mu kibaza ko muzoshinga ihinguriro mukiyumvira ko rihava rihomba? Novuga ati ikintu cyose uko cagiye kiratangura siko kigenda, siko kibona mu mpera. Umuntu aratsitara rimwe akaca yibaza yuko byose bihetse, ariko je novuga ati mu ntango uragira etude yose ku buryo ubona inzitizi ukazitorera inyishu utarazishikira muri realite, niko navuga. Rero twese abantu bose bateye imbere, uganiriye n'abarakubwira yuko bagiye baragwa ariko ntibahevye. Rero novuga ati nk'ugo gwaruka rushatse gutera imbere, hariho ikintu cyitwa patience teza kugira no kwiyumvira impera y'icyo kintu yashatse gutangura. Ntayumvira ati inzira ni yihe, inzira iguye nanjye cyangwa oya, inzira icitse uratora iyindi kugira ushike kuri ya hangiro ya nyuma wiyumviriye. Ego abantu bamwe iyo bakeneye ibintu bimwe bashima kuja hanze kugira ngo kubigurirayo, kandi ino ari gusanga biba bihari. Ku bwanyu muri portal muramaze kuyibona intambamye? Hari byinshi bitarakorwa mu Burundi, ubu amaze kuyibona niho aja kubirondera hanze. Ndazi tugitangura intambanye zari nyinshi, kutatahura ivyo bintu ku bantu batarabibona, ariko hariho ababiguze hanze bigashika byononekaye, bigashika byamenetse, bakimva ngene bagiye gutuma akantu kamwe hanze. Ariko kuva dutanga gukora wasanga dushitse aho tubaha proposition y'ivyo wacu, akabishira muri byo yenda kuye hanze, agasanga ni kwa kundi nyene, ahubwo ugasanga rimwe ugasanga ni navyiza. Rero kuja hanze nivyo nabishaka, ariko no kwirusha kuko bisigaye bihari ngaha ibiyo biri lamine. Mbe mwibaza ko byaba biva kuki uko kuntu usanga abarundi bahurumbira biva mu mahanga kandi no ngaha iwacu bihari? Nibaza ko hariho no kutizera umurundi ibyo yakoze. Icyo novuga ati ni ikintu twese dusanga dusangiye, ubona umengo
bakunda kubyita ngo original ikintu kivuye hanze aho gikorewe ngaha gasanga ntibacemera gusa natwe dukora ibyo bintu turakwiye gushiramo ingufu nyinshi cyane kugira bya bindi dukura hanze basange birutwa n'ibyo dukora nibaza ko ari cyo kintu ngize service ku muntu nkurikirana nkumva yuko yabishimye cyangwa yagaye aho yagaye nkashobora kumubwira ati byavuye kuri iyi mpamvu niyo bari kuvana hanze niko byari kumera ariko nkavuga ati lo produit ndamuhaye yame ari nziza gusumba zimwe zivuye hanze cyangwa biri ku rugezo rumwe yego ako kaba yayikuye aha mu Burundi kuja kuronderera ibintu mu mahanga kandi ngaho mu gihugu cacu bihari bavuze ko biva ku kutizerana ku barundi batizera bagenzi babo mbega kugira babizere canke bumve ko ikintu kiri mu mahanga no ngaha gihari bashobora kugurira ngaha mubona ko hoko gwiki kugira ngo abarundi hagati yabo bizerana naenda kivuze nuko twebwe dukora dukwiye gukora byiza bivuye nka bya bivuye mu mahanga cyo nico cyambere hanyuma n'ikindi abarundi tuzi publicité tuyibonye ntituyiha agaciro nkavuga ati twohindura nuvuga ati irindi jisho tubona publicité n'ibyo dukora twebwe washaka umuntu akagera ahashira ku munzani byavuye hanze nibyo yakorewe n'ibyakorewe ngaha akabona réellement ko ari cyo kimwe sinzi ko utanga akarorero yego ushobora usanga amavuta akorerwa ngaha ari meza ariko ugasanga emballage yayo iri mu gasashe iri mu gapapuro ako wa muntu ayikuye hanze ugasanga afise emballage nziza uyirabwa cyo ushaka kuyigura kandi ugasanga ayiguze kubera ingenisa atabanje kuraba ya mavuta ari mu indani yego cyo turakora ibintu byiza mu Burundi niko no bivuga ariko haraburamwe akantu tutaha valeur wa muntu kubyo publicité ico kintu ukora wa muntu akakibona gisa neza kujisho nibaza ko ibyo bintu bibiri gukora ikintu cyiza no kugira publicité n'abantu tukigisha la valeur ya publicité bizofasha kugira abantu bahindure tugura ibyo hanze babigure n'ibyo ngaha ego mbega mwebwe ni gute mwibaza ko abarundi bofata mu mugongo gwaruka ruri ko rurafasha iterambere ry'igisata c'amahinguriro bisi yose navuga ati investissement harimo ubwenge umutwe kiga umugambi hariho kuronka ubushobozi bw'abantu nubwo mendevre canke ressources humaines hakahaca haba n'ikindi gikomeye cyane cy'amafaranga uburyo amadeni mu mabanki abonetse ari menshi agashiraho navuga ati cadre yo kwiga imigambi y'abantu bakabona impact y'ivyo bintu na suivi yabo bantu hashwashinga iyo migambi nukuri uburundi bwotera imbere cyane kuko imigambi irahari hakaca habura navuga ati abajene bose tuganira bama bavuga ati habuze uburyo kandi birumvikana kucubwira umuntu afate nayo yari gufungura ngo ashire mu mugambi kenshi usanga bica byanga nubaza ko hari iyo organisation guhera kwiga umugambi ugashika ku aho umugambi wiga ukabona ko uzokunguka ukaja muri banki ukaronka umuntu abishingira akavuga ati umugambi nzokurikirana gushika ushike ubwo buryo bukaboneka kuko banki idahari banki idatanga uburyo ntibishobora gukunda yuko ama entreprise aguma ba menshi badakoresheje amadeni yo muri banki yego hariho bamwe bashobora kubona umujene yizaniye umugambi bagaca bibaza ngo kanaka arabatunganye canke arabateranya imbere mbega mbere bagaca bakora umugambi nk'uwo nyene usa n'uwo babonye kwa naka abo bantu nimba bahari mwe mubabwira iki
abo bantu barahari bama bahari gusa no kudashaka gukoresha novuga ati creativity kuko novuga ati aha i Bujumbura aha mu Burundi hari byinshi bitarakorwa babonye ufise umugambi utanguye baca bumva bumwe ngo bo kwigana kuko bamaze kumva yuko umugambi ushoboka rero ubwoba nicyo kintu cya mbere kibi muri investissement aba entrepreneur kenshi babita ko abantu bafata ama risque washaka bavuga ati nayo busazi rero ni novuga ati kwiga yoroshe ariko byo umuntu yavyite akabica hepfo no haruguru ntivyoroshe no kumukopya mu bisanzwe uca kugerageza ukagerageza hako kenshi usanga afise longueur d'avance kuri wewe novuga ati ahanini nibarondere iyo migambi itarakorwa ko ni myinshi mu Burundi abatembereye hanze barabona ko atakintu na kimwe turashika ko gifatika muri domaine hafi ya zose kuko bigenda birevoluwa technology gumya izana ibintu bishasha rero kwigana si byiza novuga muri rusange ariko abafise ubwo buryo bafume barondera imigambi mishasha n'abajene babishoboye bazana ivyo bintu biyumvira bo badafise uburyo kuko ivya bindi bya banke twadoje kuvuga bataronka facilement hari abajene bafise imigambi myinshi myiza babuze umuntu azana uburyo bashobora gukorana nibaza yuko tworonka abantu 5-10 bavyumva co kima urondera imigambi iri mu bajene byoshobora kuzana bavuga ati impact nini ku gihugu n'imigambi myiza mishasha ashobora kuvuka yego tubibutse ko turi mu kiganiro bategabiri wungura ubwenge aho turi kumwe na Fabrice Muhoza yashinze ihinguriro rihingura ibiyo twaba turiko turayaga ati mbega ni gute abarundi boshigikira ugwaruka ruriko rurazana imigambi iteza imbere amahinguriro Fabrice Muhoza nk'umwe mu gwaruka ruriko rurashinga amahinguriro ndetse ruriko rurateza imbere gisata c'amahinguriro ukaba n'umwe ariko araha akazi urundi gwaruka mbega nk'ugwaruka rugiheza amashuri rukiyumvira ko ruzokora akazi ka leta n'akahe kamo mu rutera akazi ka leta kaba gaharuye kandi rusugwaruka rwinshi gwaruka waruvuye mu mashuri rufise navuga ati indoto z'ubuzima bwabo kenshi rero bacibimbira ngo nzoronka akazi hehe bituma ya migambi za ndoto zabo gabanya je ku bwanje no mpanura abakiva ku ishure cyane cyane ngo umuntu wese akeneye utire kuja kurondera akazi konyene sindakababuje ngo aje kurondera akazi ariko bagira indoto bazandike kuko nabibabwiye nkitangura ngene natanguye kuvyumvira nkiva ku ishure ico gihe ntivyakunda zari indoto ndagerageza inyuma y'imyaka navuga ati 5 y'akazi ndagerageza ndabona ko bidakunda ndasubira ndaja kwitegura kwiga ariko indoto zanje sinazihevye navuga ati reka ndazibandanye nzoteba ndazishikako ico no hanura abakiva ku ishure cyane cyane bagira imigambi y'iterambere yabo bagira igicapo washaka bacandiki biyumvire ati jewe mu myaka 5 myaka 10 nashaka kuba ndiko ndakora bino bintu naho bakora ako kazi bagende biyumvira yuko umwanya n'umwanya bateza kubishikako kuko ico novuga nuko utanguye uwo mugambi wawe uzotangura uri wenyene ariko bizoshoboka kubana byinshi utanga akazi mu nyuma uteze iterambere igihugu ukoreramo n'abantu
akazi bisumba kuja kurondera akazi ukora wewe. Bamwe bati ibikorwa mu Burundi ntibikomera kumbure bagashaka kuja kurondera ibindi mu mahanga kumbure bibaza ko ari byo babikomeye. Mbega mwiho ibiyo mukora muri portal byo bifise ubukomezi kugira ngo abantu bariko badukurikirana bashobora kubikenera bavyizere, muduhe n'uturorero. Mbega mukora ibiyo byo mu bwoko ubwahe kumbure abariko badukurikirana barashaka no kubimenya. Murakoze cyane. Ibyo dukora muri portal ni biyo bita mu Congereza laminated glass, mu Gifaransa bashobora kubita verre laminé canke feuilleté. Ni biyo biba bifatanye, ibiyo biba bifatanye ku buryo dushobora gufata ibiyo 2, 3, 4, 5 ko bifatanya bikacika ikiyo kimwe. Novuga ati nibiyo bifise ubukomezi bindi mu Congereza bita safety glasses canke les vitres de sécurité, ku buryo inguvu ukoresha mu kukimena ziba aba ari nyinshi cyane, naho wokimena ntushobora kwinjiramo. Babikoresha ahantu henshi, babikoresha nko kumagisha y'amabanki, byabyo usanga biri imbere kuri gishe. Kiravye umengo nikiba ko giye kuraba neza usanga ari nka 3, 4 bifatanije. Washobora kubikoresha kuri escalier, umuntu akakiduga akagitambukira ko ataco kibaye. Hari byo tuvuga ati amapergola, amabaraza afukishije ikiyo. Ushobora kubikoresha hose ukeneye ko bigira inguvu. Sinzi ko mabona ama vitrine novuga ati Buraya usanga huguruye ariko iyo gusa mu burya bwoko. Mu mazu hari ibyo bita ama baie vitre ugasanga uruhome rwose ari kiyo. Ku mabiro ugasanga ari ama separation y'ama biro ari biyo, ku buryo naho ushaka kukimena bidakunda facilement. Kubashaka kumenya rero ibyo dushobora gukora iwacu nibyo laminated glass nk'ibinye bashobora kubibona babibaza ngo ni fume isanzwe ari kiyo gisa kujya ko ni kiyo gisanzwe twashizemo rino bara. Selon design y'umuntu y'inzu yiwe nge nisa ashobora kugira choix. Navuga hariho n'ikindi bakunda gukura Buraya byitwa bakunda gukura hanze bita ama double vitrage, ku buryo chaleur yo hanze, ubushuhe cyangwa le son iri hanze udashobora kwinjiza. Hariho ibyo twa presence ngahanye bashobora gushira ku ma escalier, ku buryo umuntu ashobora gutambukira atangorana afise. Hariho tudashobora gushiramwo n'ibindi bintu ambara indani, ku buryo iyo icyo gitambaro gikunda kiguma kiri mu kiyo nticononekare. Bivana n'ifoto tudashoshamo image tukayigumizamo. Rero ni dukora en fonction ya besoin y'umuntu atugana, tukaganira tukumviriza ibyiyumviro ashaka gushikako, tukamuha solution ibereye bivanye n'ico we washaka gukora. Ego nk'abantu usanga bifuza mwene ivyo biyo bari kure, bari mu mahanga canke mu gihugu hagati, baraheza bakabironka gute, bagira commande gute, mubakira gute? Turafise aho dukorera, turafise amatelefone, turafise contact zingene bashobora kudushikira, turabakira bashitsi wacu tukababwira ama solution dufise. Ari nka projet iri ruguru turabashikanira kuri terrain tukabibyinstallira nabo nyene. Nibaza ko Burundi ari shimire namwe mwese kurikirana, murabona ko ibiyo bihari muri portal, ndabatumirira no kubashika kugira ngo mushobore kwirabira ivyiza bihakorerwa, ivyiza biharangurirwa, namwe muheze muronke ibiyo vyiza kandi mwifuza kuri commande kandi bikomeye cyane bimeze naho butaha.